ukunze kumva benshi bavuga ngo ikiyovyabwenge ni itabi, urumogi, inzoga n'ibindi, ariko n'umuntu arashobora kuba ikiyovyabwenge. Ngaba abasore bagera kuri 10 b'abarundi babaye ikiyayuramutwe, ubigeme ese n'abamama bubatse, bikarangira bamwe basambuye ingo abandi bakahagirira ingorane. Aba ni bamwe mu bajene canke abasore bibitseho ubwiza ese no gukundwa n'abantu bose. Uyu munsi nabaguteguriye bose ngiye kubagushikiriza. Kora subscribe canke s'abone, kore like, ugire partage ku bagenzi bawe, wongere utange n'iciyumviro muri commantaire, maze tuzore tubana buri munsi. No musi nabaguteguriye bose ubane nanje gushika turangize umenye uwa mbere n'ugira 10. Umwanya w'icumi urasanga umuhanzi azwi cane nka Disemba akaba yatanguye kugaragara mu ndirimbo Gumako, niho yashoboye kumenyekana ku rwego rw'igihugu, aho yakunzwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 ndetse n'abarenza iyo myaka, aho vyagiye kurangira anakunzwe no muri Afrika ndetse n'abaririmbyi bakomeye bo muri Afrika baramugomwa. Ubu muririmbyi Disemba akaba yiswe amazina y'abavyeyi nka Rufikiri David, akaba akundwa cane n'abigeme. Turagenda ku mwanya ugira kabiri. Umwanya w'icenda turahasanga umuririmbyi w'umuhapere azwi cane nka B-Face on the Floor. Umuririmbyi B-Face on the Floor akaba yakunzwe cane mu ndirimbo izwi nka Ubuzima, aho yariko araririmba ubuzima bw'ukuri abantu bacamwo buri munsi. Umuririmbyi B-Face akaba ari umwe mu basore akunzwe cane mu gihugu cacu c'Uburundi. Bamwe bakaba bamukundira amajambo akoresha mu kuririmba, abandi bakamukundira taye afise, abandi bakamukundira imico yiwe n'imigani akoresha. B-Face on the Floor akundwa n'abana, abajene ese n'abantu bakuze cane. B-Face on the Floor akaba ari umwe mu bantu bakunze no gutera n'inkuru. B-Face on the Floor amazina y'abavyeyi akaba yiswe Gira uko ushaka Boniface. Turagenda ku mwanya ugira 8. Ku mwanya w'8 turahasanga umumodo azwi cane nka Isatiam. Umumodo azwi cane nka Isatiam, amazina y'abavyeyi akaba yiswe Isa Musamani. Umumodo akaba keshi azwi cane ku rubuga rwa Instagram, aho ukunze kubona amafoto menshi y'uno musore acicikana ku mbuga zitandukanye nka TikTok, Facebook, IG n'izindi. Uyu musore nawe bakaba bamukundira bigeme kuba afise ubwiza buhebuje, kandi akaba ari umwe mu basore bafise umubiri wubatse abakobwa bubu bakunda. Turagenda ku mwanya w'indwi. Umwanya w'indwi urahasanga umukinyi wa basket azwi ku mazina nka Jo Gilbert Nijimbere, umwe mu basore bakunzwe n'abigeme ku rwego rwo hejuru. Umusore Jo Gilbert Nijimbere akaba ari umwe mu basore bakundwa cane. Uwo Gilbert ari umukinyi yaciye imigwi nka New Star, Dinamo, Urunani, Patrio na APR Kigali. Umukinyi Gilbert Nijimbere akaba ari apima imetero imwe n'amasantimetero 86 y'uburebure. Akaba yavutse
1996. Yambere Jo Imisore akaba akunzwe cyane mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu nko mu gihugu c'u Rwanda. Benshi bakaba bamukundira ukuntu akina umupira wiwe wa basket. Turagenda ku mwanya ugira gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umuririmbyi wo mu gihugu cacu c'u Burundi azwi cyane nka Rinoji. Umuririmbyi Rinoji akaba yatanguye kumenyekana ku ndirimbo yiwe yamenyekanye nka Legend, aho yaririmba ubuzima bw'aba legend uko bashobora kwikomporta mu buzima bwabo. Ariko umuririmbyi Rinoji vyarangiye atari ko agumye, aho yagiye gukundwa cyane mu gihugu cacu c'u Burundi. Asohora indirimbo yise Player, asohora indirimbo yagiye gufatisha cyane yise La Vie, aho bagiye kuja mu rukundo n'umukunzi wiwe azwi cyane n'umuririmbyi nawe Monia Fleur. Uwo muririmbyi akaba yarashoboye no gutumirwa mu higanwa rikunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi nka Miss Burundi. Uwo nawe akaba ari umwe mu bantu bakundwa n'abakobwa benshi. Turagenda ku mwanya ugira gatanu. Ushobora kwibaza ngo ku mwanya ugira gatanu nuwahe muririmbyi mwasanga cyangwa nicaye cyangwa mare ushobora kuhasanga, ariko ku mwanya wa gatanu siko bimeze. Nongera gusaba abantu bashasha baba baje kuri YouTube yacu bagire subscribe, bagire share, bagire like, batange n'iciyumviro kuri YouTube yacu, maze tuzori tubana buri munsi. Turagenda tubandana. Mwanya wa gatanu turasanga uwuzwi cyane nka Nkurunziza, intwari y'igihugu. Uyu ushobora kwibaza ngo yoba yaje mu gute, ariko uyu Nkurunziza ni umuntu yavuzwe rwose, akaba yarakunzwe n'abantu benshi, ndetse tutibagiye aho abakobwa benshi bifuza gutwarwa n'uno muntu. Uyu Nkurunziza icyo bamukundira ni umusore agororotse, ni umusore yakoze ka siporo, ni umusore ahagaze neza. Tukaba twibuka ko Nkurunziza asigwa n'umuhisi perezida yahahoze Pierre Nkurunziza. Benshi bakaba bamukundira ukuntu atekereje n'ukuntu avyitwaramwo. Nkurunziza akaba ari umwe mu bantu bakundwa n'abantu benshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turagenda ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga umuririmbyi akunzwe mu gihugu cacu cy'u Burundi nka Melanin Gusto akaba nawe ari umwe mu bantu bakunzwe mu gihugu cacu cy'u Burundi. Abana, ugwaruka ndetse n'abatama n'abatamakazi. Uyu Melanin Boy akaba akundwa n'abigeme ku rwego rurengeje. Melanin Boy yatanguye kumenyekana mu itsinda yizwi nka Wirova Muzika, akaba baririmbana na mugenzi we DJ Fernando. Aba nawe bahavuye bamaze kuvana byarangiye asigaye wenyine, ariko naho yagumye akora amahiti, akaba akundwa nawe n'abakobwa. Turagenda ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umuririmbyi azwi cyane nka Arafro yamenyekanye ku ndirimbo nka Umusaraba w'urukundo. Arafro akaba akundwa n'abigeme ku rwego ruhebuje, nawe akaba afise umubiri ukundwa n'abakobwa, akaba akundwa cyane. Turagenda ku mwanya wa kabiri. Mwanya wa kabiri turasanga umuririmbyi akaba n'umukomedie azwi cyane nka Alvin Smith akaba akundwa n'abigeme ku rwego rwo hejuru, mbese akakunda no kwivugira wewe ko atakindi kintu kimuryohera kurusha abakobwa, abakunzwe ku rwego ruhebuje. Turagenda ku mwanya wa mbere. Mwanya wa mbere turahasanga uwitwa Dramati Baby Killer.
amazina yiwe bebikira akaba yiswe Iradukunda Heri. Uyu akaba ari umwe mu bantu bakundwa n'abigeme bihebuje. Dramati akaba ari umwe mu bantu bambere ngaha mu gihugu c'u Burundi bakundwa n'abigeme ku rwego rwo hejuru. Dramati aho vyigeze kuvugwa ko hari benshi mu gihugu c'u Rwanda bagiye banamusaba yuko bogira mariage ariko akabankira. Umuririmbyi Dramati akaba ariwe wa mbere umuririmbyi mu gihugu c'u Burundi akundwa ndetse no hanze y'igihugu. Nakoze kubana natwe, Imana ibahezagire, mukomeze kugira subscribe cyangwa s'abone bino YouTube yacu kugira tubahereze ibintu byinshi vyiza bitandukanye, maze ushobora gusiga iciyumviro muri commantaire cyangwa ugashobora kuyisangiza ino video abagenzi bawe. Imana ibahezagire, ciao ciao.